ndashaka untiza amatwi yawe kugira ngo tumare akanya tuganira ku kiremwa muntu mw'abantu mwe. Iyo igiti cari kumenya ivy'ishoka izogikorera nticari kuyiha umuhini uyikwikira mw'abantu mwe. Nyumva neza nkubwire mugenzi wanje, ntugahe icizere umuntu wese ubonye mu buzima. Ntumere nka wa mugabo yerekana inka nziza yiwe imuha amata, nyuma aza gusanga bayiciye amabere mw'abantu mwe. Rero abisi niko bameze, birasaba gukora cyane kandi ugakora mu gacerere, nyuma intsinzi y'ubwayo ikazivugira. Kandi niyo ntsinzi ubwayo umaze kuyironka, umenye neza udaciye bugufi ko atakizokumarira mw'abantu mwe. Ukibona mu butunzi, uzumanze wicara ahantu wiyumvira ati mbega babanje gutunga mbere yanje barihe. Ukibona uri umukuru w'abandi, uzumanze wibaza ati abakubanjirije iyo bari. Ukibona mu busitare naho, uzumanze wibaze neza abakubanjirije mu busitare iyo bari mw'abantu mwe. Ivyo numara kuvyibaza bizatuma uca bugufi wibuka neza ko hano kw'isi tujana n'umwanya mw'abantu mwe. Rero nawe wa muntu uri kunyumva, ntukaba umunyantege nke wo kwihora, ahubwo uzoba umunyankomezi wo kubabarira. Umenye neza ko igihe wavutse urira abisi nabo batwenga. N'igihe uzopfa naho uzopfa utwenga usenga kugira ngo abisi basigare mu makenga mw'abantu mwe. Nyuma y'ivyo nongeye kukwibutsa, nimba ari rya mbere ushitse kwicano, ndagusaba ntugende udakoze subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi zizoze ziragushikira neza bitakugoye. Uparataje ino video, usige n'ubutumwa muri commentaire. Wakoze kubana nanje, Imana iguhe umugisha.